turabifuriza umugoroba mwiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu aho murereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabifuriza kumererwa neza cyane. Tugarutse mu idonido rero ry'amakuru akomeye cyane, amakuru akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Hakaba hakomeje kugenda haravugwa amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta ndetse amakuru akomeje kugenda arakura benshi umutima. Hakomeje kugenda haragaragara by'umwihariko rero amakuru menshi cyane agiye atandukanye akomeje kugenda by'umwihariko aravugwa cyane amakuru akomeje kugenda agaruka ku bigendanye n'igitoro. Hari amwe mu mamodoka rero by'umwihariko amakamyo menshi cyane akomeje kugenda by'umwihariko aragaragazwa ndetse by'umwihariko aragaragaza cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ashimangira yuko rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi hoba hagiye gutangura cyangwa se hoba hagiye kugera igisubizo c'igitoro wagera haheze igihe kinini cyane by'umwihariko igitoro carabuze. Icakora haya ni amakuru rero atigeze yemezwa neza ku ruhande rwa leta cyangwa se undi muntu wari we wese. Icakora hari andi makuru akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko izo modoka zaba ari zo muri Guinea Conakry. Harakibazwa niba izi modoka rero zaba zije nga mu gihugu cy'u Burundi mu gihe mu minsi mike yiheze nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ubwiwe yivugiye yuko rero yaba yaramaze kwinjira muri gahunda igendanye no kushaka igitoro ndetse no kukizana nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Ibi byose turaza kugenda turabigera ko rero muri kino kiganiro kugira ngo tubashe kuba twamenya neza ingene uburyo bihagaze ndetse niba abanyagihugu bashobora kuza gutangura by'umwihariko by'umwihariko gahunda igendanye no gushyira ku iherezo ku ibura ry'igitoro. Icakora kandi hari n'ingamba zivuga ko rero zoba zaramaze gufatwa mu bigendanye no kugurisha kino gitoro igihe kizaba cyamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe akomeje kugenda aravugwa nuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze gushika i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse ahubwo yiteguye kugerana na mugenzi we ibiganiro Perezida Xi Jinping. Ibiganiro bikomakomeye cyane biraza kugaruka ku bufatanye buri hagati y'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Ni mu gihe kandi iki gihugu cy'Ubushinwa kisanzwe gifise amasoko menshi cyane agiye atandukanye cyane arimo n'ay'ubwubatsi ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi, ndetse binavuye ko rero amasosiyete akomakomeye nga muri kino gihugu cy'Ubushinwa ayanafise gahunda ndetse n'isoko rinini cyane ryo mu bigendanye no kubaka by'umwihariko ikibuga mpuzamahanga cya mbere nga mu gihugu cy'u Burundi cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibi byose kandi by'umwihariko bije kugenda bigaragara mu gihe by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusomera avuga ko by'umwihariko abatari bakeya nga muri kino gihugu cy'u Burundi bafise amakuru yuko iki gihugu coba cyaramaze gutangura gushyira imbaraga mu bigendanye no kuza kw'igitoro mu rwego kugira ngo bazabone ibyo bifashisha canke amamashini yabo ibyo azajya aratangura kugenda yifashisha. Andi makuru kandi akomeza kugenda aradushikira haradusomera na makuru akomeje kugenda agaragara by'umwihariko hirya no hino ku isi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero nuko by'umwihariko i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa by'umwihariko muri iyo nama ikomeye cyane nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashaka kuza kuyihuriramo by'umwihariko na mugenzi wiwe w'ikibanyi w'igihugu cy'Ibanyi waturutse mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu nyuma y'iko rero nyiricubahiro Perezida Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda yarakubutse mu nama ikomakomeye cyane yariko irabera muri Indonesia, nawe yamaze kwerekeza by'umwihariko muri Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa agiye kubera inama ikomeye cyane. Ahangaha rero biteganyijwe ko haraza kuba hari inama ikomakomeye cyane. Mu nyuma y'iko by'umwihariko iyi nama iraza kuba harimo abategetsi baturutse muri Kongo ku ruhande rwa Tshisekedi, araza kuba hari perezida wa Angola nawe arahari ndetse n'abandi bategetsi bakomakomeye cyane n'abaturutse mu birengero bwa Afrika ndetse na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko abo bategetsi bombi bashobora kuza kuganira ku bigendanye n'umubano w'ibihugu byombi, dore ko haheze imisi igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo ndetse n'u Burundi byose bitarebana neza, aho u Rwanda by'umwihariko rwakomeje kugenda rurebana ahingwe na Kongo, ni nako kandi bimeze ku ruhande rw'u Burundi. Turagaruka ku nkuru kandi zikomakomeye cyane zikomeje kugenda ziravugwa nga ku mugabane wa Afrika, aho bikomeje kugenda bigaragara ndetse gushika none hari amakuru yihuta cyane, hari amakuru ateye ubwoba akomeza kugenda aradusumira nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
RDF igisirikare c'u Rwanda ndetse na FARDC barateganya gukora operation y'imisi ishika kuri 5 yo gutsinsura FDLR nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu nyuma y'iko rero hari haheze imisi ikomakomeye cane hariho ibiganiro by'umwariko hagati y'impande zombi nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. By'umwariko akaba ari amakuru avuga ko rero impande zombi mu biganiro zagiye ziragirira by'umwariko hari amakuru yavugaga yuko by'umwariko mu bikorwa bigiye bitandukanye byagiye biraba mu nama zabereye i Rwanda mu gihugu ca Angola. Rero by'umwariko hagiye harabaho kuganira ku buryo bukomakomeye ku buryo hatangira operation akomeye cyane yo gutangura gutsinsura umuhari wa FDLR nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Icakora ku ruhande rwa leta ya Kongo harimwo abavuga ko rero by'umwariko haba haragaragayemo kwihenda ku ruhande rwa Kongo mu gihe by'umwariko baba bakomeje gufata icemezo cyo kwemera gutsinsura uyu muhari wa FDLR. Hari amakuru kandi akomeje kugenda aravugwa nga muri Kongo wabaye kandida perezida mu matora aheruka yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rujejwe ubutasi. Kenya nayo iravuga yuko rero umwe mu mashoferi umushoferi w'umunyakenyakazi yamaze gushimutwa na FDLR nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose ijya nino abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye habanga mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye abatwumviriza muherereye by'umwariko nga mu bihugu nk'u Rwanda, Kenya, Congo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu burengero bwa Afrika ndetse n'ahandi hose turabifuriza ibihe byiza cyane. Abatwumviriza muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze hano kuri Mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta abiko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze nkwibutsa yuko rero niba ari ubwa mbere ushitse ngaha gupyonda handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu by'umwariko aho twibanda ku makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cyane mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nga mu gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda haravugwa amakuru akomakomeye cyane. Icyakora aya makuru abanyagihugu batanguye kugenda bayakira neza ariko abandi bakomeza kugenda barayakemanga nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari amakuru yihuta by'umwariko rero akomeje kugenda aravugwa avuga ko rero by'umwariko hari ibigendanye n'igitoro byaba byatanguye kugenda binogwanurwa yuko rero coba ciri mu nzira. Ni mu nyuma yuko hakomeje kugenda haragaragara amafoto akomakomeye ijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, amafoto yerekana neza yuko by'umwariko harimo amakamyo menshi cyane agiye atandukanye apakiye amaritiro y'ibitoro by'umwariko yoba ari kugerageza kwinjira ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta by'umwariko aravuga ko rero amaritiro menshi y'igitoro yaba ariko arerekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu misi yeze. Kandi hariyo amakuru yavugaga yuko ibigendanye n'igitoro by'umwariko hoba cyoba kigiye gukemuka mu nyuma y'iko rero hari amakuru yavugaga yuko amaritiro ashika ku miliyoni 2 zaba ziriko ziroroherezwa nga mu kino gihugu cacu c'u Burundi mu misi mikeya iheze. Kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwariko ubwe yevugiye yuko agiye gutangura kwinjira mu bigendanye no gukemura ikibazo cy'ibura ry'ibitoro byari bimaze igihe birafasa indi ntera nga mu gihugu c'u Burundi. Ibura ry'igitoro byavuzwe ko by'umwariko ryahagaritse akazi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye muri kino gihugu ku buryo nko guharura amwe mu mabarabara ndetse no kuyagura n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byamaze kugenda birahagarara nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Icakora kandi amakuru dufise aturuka by'umwariko imbere mu bayobozi bakomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi aravuga yuko neza by'umwariko impamvu yuko ico igitoro cyaba kigiye kuza mu buryo bwihuse ari uburyo by'umwariko bagiye gutangura ibikorwa byo kwagura ico kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwariko amasosiyete akomakomeye ndetse n'igihugu ca Kenya n'igihugu c'Ubushinwa Prito byamaze kugenda byemeza yuko rero by'umwariko nga muri kino kibuga hagomba kuzoshigwa amahera menshi cyane azotangwa n'uruhande rw'igihugu c'Ubushinwa ndetse na kompani z'Ubushinwa akaba arizo zizotangura ndetse zikanakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zizocyagura. Bivuga ko rero hafi 1/2 cyose c'amahera azifashishwa azatangwa n'icyo gihugu c'Ubushinwa ndetse bikavuga ko rero ari nayo mpamvu ibigendanye n'igitoro byabigiye kongera gushyirwa ku murongo mu rwego rwo kugira ngo amamashine azifashishwa azatangure kugenda arabona ibitoro byo kunywa.
Icakora kandi uwaduhaye aya makuru yahijeje kutubwira yuko by'umwihariko hariho amabwiriza ko makomeye cyane agenga abazaba bariko barakoresha kino gitoro. Amasitasiyo azajya bazigifise rero by'umwihariko ni amasitasiyo y'abayobozi bakomakomeye mu nzego z'igihugu, ndetse akiyongeraho n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse akanavuga yuko rero abazajya barakigurisha bazajya barifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko hatazagira umuntu uzajya urakiba. Mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kandi yakomeje kugenda aragaragaza neza ko iki gitoro ari kimwe mu bintu bihenze Burundi, ndetse inshuro nyinshi abarundi baragiye baribwa, ndetse na leta ikakomeza kugenda iratakaza amahera menshi cyane mu bigendanye no kukigura, nyamara hariho by'umwihariko abo yagiye avuga ko by'umwihariko aho yakomeze kugenda avuga ko rero harimo abakomisiyoneri bakomeje kugenda barajya amahera menshi, amahera ya leta. Amakuru kandi akomeza kugenda haradusomera aravuga ko kandi ku rundi ruhande harimo abatangaza yuko izo modoka ari modoka zaba zifashishije umuhanda werekeza nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi akaba ari zo muri Guinea Conakry kuko byaje kugenda biratangazwa. Ntago harakonfirmwa ayo makuru ya nyayo nimba ari zije nga mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora mwibuke mu minsi iheze nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ubwe yivugiye yuko rero hoba hari gahunda, ndetse nawe ubwe avuga ko yigereye aho uruganda rutunganya igitoro, ndetse avuga ko rero yamaze gushyira ku murongo, ndetse n'ubwato bwogombaga kukizana bwotanguye kugenda burabandanya kuza. I Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa kandi hateraniye inama ikomakomeye cyane. Ni inama yaje kugenda irahuza abanyagihugu bagiye batandukanye, cyane cyane abarongoye ibihugu ndetse n'abandi baturutse mu bindi bice bigiye bitandukanye nga ku mugabane wa Afrika. Ni inama ikomeye cyane kuko by'umwihariko yitabiriwe n'abategetsi barimo nyiricubahiro mukuru w'igihugu wacu Evariste Ndayishimiye, akaba yafashe rutemikirere yerekeza iyo by'umwihariko uyu munsi nk'uko byaje kugenda biragaragara yamaze kwifata rutemikirere ku mugoroba w'ejo aheze, ndetse akaba yamaze gushikayo nk'uko amafoto ndetse by'umwihariko n'amavideo ariko aranyuranyuranamo ku mbuga ngurukanabumenyi ariko arabyemeza. Amakuru kandi akomeza kugenda by'umwihariko adusumira nuko yamaze gushikayo, akaba yakiriwe na mugenzi wiwe Xi Jinping, aho biteganyijwe yuko rero mu nyuma yuko ku munsi w'ejo yagiranye ibiganiro na Tshisekedi urongoye Kongo, ndetse n'abandi bategetsi bakomakomeye cyane harimo na perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa n'abandi bategetsi, uyu munsi aza kugirana ibiganiro na mugenzi wiwe by'umwihariko arongoye iki gihugu cy'u Burundi. Biteganyijwe ko kandi na perezida Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda nawe yamaze kwerekeza i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, ndetse nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari amakuru avuga ko rero abo bategetsi bombi bashobora kuza by'umwihariko abashobora kuza guhurira mu nama ikomakomeye cyane ishobora kuza kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame rero w'u Rwanda nawe yamaze kugera i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa, aho ategerejwe mu nama igomba guhuza abayobozi b'ibihugu bya Afurika ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Amakuru dukesha rero CGTN avuga ko rero Perezida Kagame yageze mu gihugu cy'Ubushinwa kuri uyu wa kabiri, ari aho iyi nama rero iza kuza gutangura ku munsi w'ejo, azaba ari ku wa gatatu ku igenekerezo rya 4 Nzeri umwaka wa 2024, izageze ku wa gatandatu ku itariki ku wa gatanu ku itariki 6 Nzeri. Iyo nama izaba kandi ibaye ku nshuro ya 9 ikurikira yabereye i Dakar muri Senegal mu mwaka wa 2021, yarasanzwe kandi by'umwihariko n'ibihe bya COVID-19 kuko rero benshi batitabiriye imbona nkubone. Iyo nama ni inama kandi iba buri myaka ishika kuri 3, ikabera muri Afurika ndetse no mu Bushinwa, biragenda birasimburana. Perezida Paul Kagame rero asanze abandi bakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye byinshi ngaha ku mugabane wa Afurika bamaze kugera i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa, barimo Perezida William Dr. Ruto Samuel arongoye igihugu ca Kenya, Lazarus nk'uko bikomeje kugenda Lazarus Chakwera wa Malawi, Mahamat Deby Idris generali urongoye igihugu ca Chad, n'abandi barimo nka Tshisekedi, n'abarimo Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Perezida Kagame kandi ageze ngaha mu gihugu cy'Ubushinwa avuye muri Indonesia, aho nabwo rero yari yitabiriye inama yahuje iki gihugu ndetse n'umugabane wa Afurika nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi arakomeza kugenda dusumira avuga ko kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ngo yoba afise igishika ndetse n'ubwoba bwinshi bwo guhura na mugenzi wiwe mu nyuma y'amagambo yakomeje kugenda aramutangazaho by'umwihariko, aho yakomezaga kugenda aravuga ko by'umwihariko ngo hoba hiteguwe intambara ikomakomeye cyane mu nyuma y'uko yaramaze kugara imipaka.
hari amakuru ariko aravugwa avuga ko rero igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse na FARDC ya Congo barateganya gukora operation y'imisi ishika kuri 5 yo gutsinsura ndetse no kurandura FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse na FARDC ya Republika iharanira intwaro rusange ya Congo barateganya guhurira rero mu bikorwa bya gisirikare byo gusenya umuhari witwaje ibigwanisho wa FDLR. Ibyi operation kandi byagarutsweho ku igenekerezo rya 29 ndetse no kuri 30 myandagaro mu mwaka wa 2024 ubwo abakuru rero b'ubutasi bw'u Rwanda ndetse na Republika iharanira intwaro rusange ya Congo ndetse na Angola bahuriraga mu nama yabereye ngaha mu karere ka Rubavu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. African Intelligence rero dukesha iyi nkuru ikinyamakuru gisanzwe kirandikira nga mu gihugu cy'u Bufaransa ku mugabane w'Uburaya kigakora inkuru zicukumbuye kuri politike nga mu bihugu byano ku mugabane wa Afrika. By'umwihariko yanditse ko intumwa z'u Rwanda muri iyi nama rero zari ziyobowe n'umugaba mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza Brigadier General Jean Paul Nyirubutama nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. RDC kandi ku rundi ruhande by'umwihariko ngo yari ihagarariwe na General Major Christian Nyawera ukuriye ubutasi bwa gisirikare bwayo, mu gihe rero Angola isanzwe ari umuhuza rero muri ibibazo by'u Rwanda na Congo yari ihagarariwe na Mathias Bartiano Matondo rero ukuriye urwego rwayo rushinzwe ubutasi bwo hanze nk'uko bigaragara. Ingingo yerekeye rero gusenya FDLR niyo yibanzweho cyane muri iyi nama, bivugwa ko kandi yabaye mu ibanga makomeye ndetse kandi amakuru avuga ko kandi abayitabiriye hari ubwo rero baganiraga bakageza rero nijoro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. U Rwanda rumaze igihe kandi rugaragaza FDLR rero nka nyirabayazana umutekano muce imyaka iraharugwa muri za 30 mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi FDLR ihabarizwa ndetse kandi runawugaragaza kandi nk'intandaro y'umwuka mubi cyane umaze imyaka irenga hafi 2 iri hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Raporo zitandukanye z'impuguke za ONU kuri RDC zagiye ziragaragaza neza yuko kandi ingabo za Congo Kinshasa zifatanya na FDLR mu kurwanya umuhari wa M23. Kinshasa kandi kavuga ko kandi ushigikiwe n'u Rwanda nubwo go rwakunze kugenda rurabitera twatsi rukabihakana rwivuye inyuma. Amakuru aravuga ko kandi mu nama y'Urubavu kandi abakuriye ubutasi bw'u Rwanda na RDC ndetse na Angola bashyize umukono kuri raporo yerekeye rero amahoro n'umutekano mu buraruko ndetse no mu manuko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, by'umwihariko gahunda ihuriweho rero yo gusenya ndetse no guca FDLR intege nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ni gahunda igizwe rero n'ibyiciro bishika ku 10, ikaba igomba rero kumara imisi ishika ku 120. Muri iki gihe kandi abakuriye inzego za gisirikare ndetse n'iz'ubutasi bazajya bahurira rero mu nama zigiye zitandukanye mu rwego rwo guhanahana amakuru rero y'imikorere ya FDLR ndetse no gusesengura uko rero ico kibazo coyo giteye ndetse n'uburyo cyokemuka. Komisiyo rero ishinzwe ubugenzuzi muri gahunda y'ubuhuza mu bibazo by'u Rwanda ndetse na Angola iyobowe na Lieutenant General Joe Onasome iri mu bazitabira rero iyi nama nk'uko biriko biratangazwa. Ku bijyanye rero no gusenya uyu muhari wa FDLR biteganyijwe yuko rero uyu muhari uzagabwaho rero na FARDC ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda ibitero bizamara imisi ishika kuri 5. Mu nyuma yo gusenya rero uyu muhari u Rwanda ngo nibwo rero rugomba gukuraho ingabo z'ubwirinzi rumaze igihe rero rwarafashe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Kuri gahunda kandi biteganyijwe yuko mu nyuma yo gusenya FDLR hagomba gushyirwaho rero gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe rero abagwanyi bayo bazemera gutaha mu nyuma u Rwanda na Congo kandi bigashyiraho urwego bihuriyeho kandi rukurikirana uko umutekano w'ibihugu byombi uzaba ukomeje kugenda uragenda. Kugeza ubu ngubu rero itariki iriya gahunda rero izanogerezwaho burundu ntabwo iramenyekana, gusa biteganyijwe yuko kandi izaganirwaho muri uku kwezi ubwo rero abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo Rwanda na RDC bazaba bahuriye rero mu nama izabera i Rwanda mu gihugu ca Angola nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
Amakuru kandi akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira avuga ko rero by'umwihariko uyu muhari wa FDLR ukomeje kugenda nawe urakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ubashe kureba uko wowe kwigwanaho. Hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko mu bihe bigiye bitandukanye mu gihe Kongo ibahaye ibigwanisho ngo bakoresha kimwe ca kabiri ikindi bakakizigama mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kurebera hamwe uburyo by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo babashe kurebera hamwe uburyo bozigwanaho mu gihe bazoba baragabwaho ibitero. Kuri iyi wa mbere uhageze kandi ku igenekerezo rya kabiri Nzeri uwahoze hari umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yitwa Seti Kikuni yafashwe kandi afungwa mu buryo rero butemewe n'amategeko n'abakozi b'ikigo cy'igihugu kijejwe iperereza nk'uko bene wabo babitangaje. Kuri konti ye ya X Andre Claude Lubaya rero avuga ifatwa rya mugenzi wiwe Kikuni yagize ati kuri uyu wa mbere uheze kwigenekerezo rya kabiri Nzeri ni mu ntanguro za nyuma ya saa sita abakozi b'ikigo rero cy'igihugu kijejwe iperereza berekejwe n'umuyobozi w'intara y'umujyi wa Kinshasa rero binjiye mu biro bya bwana Seti Kikuni rero bitwaje icyemezo cy'ubutumwa rero bamusabye bakurikira bavuga ko rero agomba kuvugana n'umuyobozi mukuru rero w'iyi service. Mu nyuma yo kuvugana nabi rero ntibatindiganyije gukoresha ku ngufu rero bamuhutaza mbere yo kumujyana ngo ku cyicaro rero gikuru cy'ishami ry'umutekano mu gihugu giherereye ahateganye rero n'ibiro bya minisitiri w'intebe muri komine ya Gombe. Ni mu gihe kandi kirenga isaha Seti Kikuni afungiye aho ngaho atabishaka mu gisa n'ifungwa rya nyaryo nk'uko biriko biratangazwa. Impamvu zatumye rero atabwa muri yombi ntizatangazwe, ariko kandi ibi bibaye mu nyuma y'amasaha make cyane Seti Kikuni ashyize kuri X ubutumwa by'umwihariko ubutumwa bw'amahana rero bwamagana rero ubwicanyi bwabaye ku ijoro rero ryabaye muri gereza nkuru rero ya Makara Kinshasa nk'uko byatangajwe. Yagize ati ubwicanyi ni bwinshi cyane busa cyane rero nk'uherereye cyane ku iyicwa ry'abaturage bagombwe by'umwihariko bakagombwe kurinda bidasanzwe na leta Wazalendo kandi muri Goma akirwa liwe nanone muri Makara ntibishoboka yuko rero abanyagihugu bashobora gukomeza kwicwa gutya. Mu kwezi kwa gatandatu kandi we na Claude Andre Lubaya yari yatangije urwego ongishwa nama rero by'umwihariko muri politike y'imibereho myiza uko tubikesha Radio Okapi. Uyu mutwe rero ufatwa nk'urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, bavuga ko kandi bugizwe n'ubwiganze butemeye cyane kandi bwamunzwe na ruswa by'umwihariko butagira umushinga wa politike nyawo ufisiye igihugu akamaro kandi by'umwihariko butitaye ku mibabaro y'abaturage kandi by'umwihariko bushishikajwe gusa no gusangira umugati nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icyakora abanyagihugu benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bababajwe n'ibyabaye ngaho muri gereza ya Makara abarenga 100 bamaje kwicwa. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere.